Le chemin peut être inconnu, mais je ne marche pas seul, car le Seigneur ne me quitte pas si je veux le suivre. Quoi qu'il arrive, il reste avec moi jour après jour, et je sais que mon Sauveur est avec moi. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Sous les rayons de soleil et la pluie, Jésus est toujours avec moi. Quand je vois les tempêtes gronder, les nuages sombres m'entourer et les flots dans la nuit sombre, alors il me dit, il me tient la main, lui qui bannit toute crainte, car dans son amour il me garde. Il est toujours avec moi, il est toujours avec moi, sous les rayons de soleil et la pluie, Jésus est toujours avec moi. Quand les soucis de ce monde te touchent comme un brouillard, quand toute la puissance de l'enfer entoure aussi mon âme, alors j'entends la voix du Seigneur qui me dit: prends courage, je ne suis pas loin, regarde comme je t'aime. Il est toujours avec moi, il est toujours avec moi, sous les rayons de soleil et la pluie, Jésus est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Sous les rayons de soleil et la pluie, Jésus est toujours avec moi. Oh, quelle douce mélodie Jésus a mis dans mon cœur. N'aie pas peur, je suis toujours avec toi dans les joies et les peines de la vie. Jésus, 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 le plus beau nom pour moi, qui rassasie tous mes désirs et remplit mon cœur de rayons de soleil. Trouve à ses côtés la protection et le repos et la force. Regarde sa présence et sois fortifié. Jésus, 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 le plus beau nom pour moi, rassasie tous mes désirs et remplit mon cœur de rayons de soleil. Si mon chemin passe par des eaux profondes, s'il paraît plein d'épines et escarpé, avec joie, je peux faire confiance au Sauveur. Sa conduite est mon salut. Jésus, 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 le plus beau nom pour moi, qui rassasie tous mes désirs et remplit mon cœur de rayons de soleil. Voici, Jésus revient et me prendra dans sa gloire. Joyeux, je pourrai aller à sa rencontre et je serai avec lui pour toujours. Jésus, 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 le plus beau nom pour moi, qui apaise tous mes désirs et remplit mon cœur de rayons de soleil. Jésus, Jésus, Jésus,
donne la victoire et le repos. Mon cœur exalte-le d'un Alléluia. Liebe bene data bashiki banje mu mwami Maintenant sont connectés dans le monde entier. abari ku murongo mu isi yose ubu Nous vous saluons cordialement depuis Zurich. turabaramutsa kuva Zurich Souhaitons à tous les kandi tubipfuriza mwese imigisha ihambaye y'Imana écoute de la mu kumviriza ijambo que nous aurons iryo tuza kuronka biciye kwa aya masalamu akwiragizwa. Turashimira umwami yuko aduha aya mahirwe yo kumviriza muri Data Frank. Mwese muhezagirwe mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ashobora kuduhezagira mwino minsi akatwambika ibyo byose dukeneye kandi agakomeza muri Data mukundwa muri Data Frank mu mwemo mu mubiri no mu bugingo. Mu ndeke nk'ijambo ritanguza nsome umurongo wo muri Yesaya 55 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 11. Yesaya 55 guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 11. Ah, vous qui avez soif, venez, venez ici aux eaux. Yemwe abafise inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafise amahera nawe naze nimuze mugure mujye. Ego nimugure vino muze atakiguzi, nimugure vino n'amata mudatanze amahera canke ikiguzi biguzi. Ni iki gituma mutanga amahera kugura ibitari byo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, niho muzojya ibyiza, ubugingo bwanyu bunezererwe ibishashagira. Mutege amatwi muze kuri jewe, munyumve, niho ubugingo bwanyu buzobaho. Nanje nzosezerana namwe isezerano ritazoshira, niryo mbabazi Dawidi yasezeraniwe zitazova. Raba ndamutanze ngo abe icabona cyo gushingira intahe amahanga, ngo abe n'umukuru na segaba w'amahanga. Raba uzohamagara ihanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizokwirukirako, kubw'Uhoraho Imana yawe no kubw'Uwera w'Abisirayeli, kuko azoba aguhaye icubahiro. Umurongo wa 6 ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha mu gifaransa ngo utagira Imana nareke inzira yiwe, ugabitanya areke ibyumviro byiwe. Agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Umurongo w'8 kuko ibyumviro byanje atari ibyumviro byanyu, kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje, nikoraho agize. Mbere nk'uko ijuru ryitanguye isi, niko inzira zanje zitanguye inzira zanyu, n'ibyumviro byanje byitanguye ibyumviro byanyu. Nk'uko imvura na sheregi bigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ariko bigatosa isi bigatuma imeza,
de la faire verdir. ikera igaha umubibyi imbuto n'ujya ikamuha ibyo kurya. Il en est de même. Uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera. Elle ne revient pas à vide à moi. Ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ibyo ngomba, Et produit manifesté. rizosozera ico naritumye. Chers frères et sœurs, Bene data na bashiki banje, approchez-vous du Seigneur. mwegere umwami Il est. igihe akiri hafi. Cherchez-le. Mumurondere Qu'il se laisse. igihe ashobora kureka akabonekana. Frères et sœurs, Bene data na bashiki banje, dernière heure, iyi ni isaha ya nyuma, nous avons encore kandi dufise ubuntu tourné bwo gushobora guhindukira umwami afin qu'il nous kugira ngo ashobore kutwakira, fait grâce. atwakirane ubuntu. Ainsi, Uko nous sommes reconnaissants qu'aujourd'hui, en turashima kandi ko uyu munsi dufise amahirwe yo kumviriza ijambo ryiwe bivuye mu isoko rishasha, kandi iryo jambo nk'uko byanditswe muri Yesaya 55:11 yuko ijambo rishobora gusoza muri twebwe ico elle a été envoyée. ryarungikiwe, C'est-à-dire bisigurwa la préparation ngo nugutegurwa kubw'umunsi wo kugaruka w'ubwiza wiwe no kwitegura kubwo ukuzamurwa k'umugeni mu rugo. le Seigneur. Umwami akore ibyo kuri twebwe twese, ijambo ryiwe rishobore gukura mu bushobozi muri twebwe, hanyuma ridukosore. Umwami aduhezagire Et nous compte kandi aturongorere ku nzira iyo yadushizeko. tous. Twese twishira ku mwami, kandi ubu rero dushaka gusenga gusa. Fidèle Père Céleste, Data umwizigirwa wo mu ijuru, toi sois la louange. wowe uhabwe amashimwe, icubahiro no gushimirwa kubwo ineza yawe yose, ubwizigirwa bwawe, ugufasha kwawe, kwitwararika ibyo byose dukeneye. Ego Nous avons tout reçu gratuitement. twaronse byose ku buntu nk'uko byanditswe muri Yesaya. Nous n'avons pas besoin de dépenser de la Ntidukeneye gutangira amafaranga ibyo kurya by'imwemu, ibyo byo kurya biduhaza by'ukuri. Mwami, remercions. turagushimira yuko Miséricordieux. uri umunyembabazi, yuko ugihamagara abanyuma ngo basohoke, yuko iri jambo rikore kugira ngo abanyuma bashobore guhamagarwa ngo basohoke, Trouver. bashobore kugusanga, hanyuma ushobore kubagira ubuntu. Mwami, Bénis ton serment. uhezagire umukozi wawe, umukomeze mu mubiri, mu bugingo no mu mpwemu, Renouvelle-le. umugire mushasha mu nkomezi zawe, mu mugisha wawe, Et de tout ce dont il hamwe n'ibyo byose akeneye. Mwami, nous te prions. turagusaba Bénis-nous ce jour. uduhezagire k'uyu munsi, Te remercions. kandi turagushimira n'umutima wacu wose ku bw'ibyo. Amen. Chers frères et sœurs, Bene data na bashiki banje, moi aussi, nanje je voudrais vous saluer nashaka kubaramutsa bivuye ku mutima kuva Zurich, et je vous souhaite kandi ndabipfuriza mwese n'umutima wose les riches. imigisha nyinshi y'Imana. Nous remercions le Seigneur Turashimira umwami pour la parole bwo ijambo ryatanguje que frère cher. iryo mwene data Shera yasomye. Nous y reviendrons brièvement. Turaza kubigaruka ko mu ncamake zu unserem weiteren Betracht. Avant de passer à la suite de notre... imbere y'uko tuja ku mwihwezo wacu. S'il vous plaît, Ndabasaba comprenez tous mwese mutahure qu'il s'agit maintenant yuko ubu bijanye no kuba ari ubutumwa bukomeye de la dernière période bw'agace ka nyuma avant le imbere y'uko umwami Yesu Kristo agaruka. que maintenant le peuple de Dieu. Ubu rero ubwoko Et bw'Imana, avec cela, je veux dire kandi hamwe n'ibyo shaka kuvuga umukuku wacunguwe n'amaraso, vrai fils abahungu by'ukuri b'Imana
ewige Leben empfangen. qui ont reçu une nouvelle vie baronse ubuzima bushasha éternelle ubugingo budashira et kandi veulent être présents bakaba bashaka kuzoba bahari igihe hazoba izamurwa kuko maintenant. ubu Il s'agit bijanye Den glorreichen Tag d'expérimenter no kuba notre préparation koba mu kwitegura kwacu kubwo umunsi w'ubwiza wo kugaruka kwa Yesu Kristo et comme il était kandi nk'uko byanditswe nk'uko byanditswe qu'aucun d'entre nous yuko atanumwe muri twebwe restait en yosangwa asigaye inyuma. Abaheburayo 4 gace ka 2 k'umurongo wa mbere. doit être Ubutumwa bwa nyuma butegerezwa gutangazwa bishimitswe cyane nk'uko bishoboka kuko haranditse seul ngo celle qui fut ni uwo wenyine yari yiteguye niwe yinjira pour le festin kubwo amazimano y'ubukwe kandi imiryango yarugawe. Mateyo 25:10. il s'agit maintenant Ubu rero bijanye vraiment de sortir by'ukuri no kuba hobaho ugusohoka qui n'est pas en ku bintu byose bidahuza n'Imana, bidahuza n'ijambo ry'Imana. il s'agit pour chacun de nous Bijanye no kuba kuri umwe wese kuri twebwe yuko twogira imyimenyerezo yacu yagakiza que nous puissions tugashobora expérimenter kuba notre conversion, mu guhindukira kwacu tukavuka ubwa kabiri tukagirwa abashasha notre sanctification, tukagira kuva mu kwezwa kwacu kandi no mu mubatizo biciye kuri mwe mu yera puissions hanyuma tugashobora kwizera ku masezerano pour ce temps yo muri kino gihe et prendre part à leur hanyuma tukaba mu gusoza kwayo. parole d'introduction Amajambo yatanguje yari ay'ubushobozi en elle-même muri yo une prédication. ubwayo bwari ubutumwa. Nous reviendrons sur deux. Turaza kugaruka ku mirongo ibiri 1 und 2. Nous lisons turasoma de Romains mu Baroma 1 verset 1 umurongo wa mbere à 2. n'uwa kabiri. Paulus, Moi, Paul, Knecht Christi, un serviteur du Paulo umugurano wa Yesu Kristo j'ai été mis à part nahamagariwe par vocation kuba intumwa apôtre, narobanuriwe ubutumwa bwiza le message bw'Imana du salut de Dieu voraus, qu'il a promis d'avance par ubwo yasezeraniye kera mu kanwa kabo yavugisha mu byanditswe byera. de l'apôtre Iryo jambo ry'intumwa rifatira exactement à la parole neza ku ijambo coïncide. canke bihuza neza n'ijambo ryatanguje Écoutez, iryo twumvirije. croyons pas n'importe quoi. Nitwizera ibibonetse byose, twizera Que Dieu ibyo Imana a promis yasezeranije imbere y'igihe intermédiaire biciye mu bahanuzi et qu'il a rendu kandi réel. ikabigira bizima mu isezerano rishasha. La rédemption, Ugucungurwa réalité. ni ibintu by'ukuri by'Imana. C'est pourquoi Nico gituma notre prédication ubutumwa bwacu fondée bufatiye gusa ku ijambo ry'ubuhanuzi kandi ry'intumwa, sur l'Ancien et le ku Nouveau. isezerano rya kera na rishasha. L'Ancien Mu isezerano rya kera amasezerano muri rishasha ugusohoza et nous pouvons kandi turashobora maintenant ubu rero avoir part kugira umugabane que Dieu ku byo Imana ikora ubu. Je t'en prie. Jesaja 55, Nous lisons Turasoma Ésaïe muri 55, Yesaya 55 umurongo wa 3. Ésaïe 50. Yesaya 55 umurongo wa 3. Moi votre oreille, Mutege amatwi venez à moi, muze kuri jewe munyumve afin que votre âme, niho ubugingo bwanyu buzobaho. car
ewigen Bund schließen. Je veux conclure avec vous kuko nanje nzosezerana namwe isezerano ritazoshira Verheißung et réaliser les promesses de grâce ngo immuables nsohoze amasezerano yasezeraniwe atanyiganyiga yasezeraniwe Dawidi. Ibyo ni iby'ubushobozi biratangaje. Umwami arakuvugisha kandi aramvugisha, aratuvugisha twese ngo nimuntegere amatwi. à qui prêtons Mbega dutega amatwi twebwe inde? tous prêtent leur Bose batega amatwi yabo, bagatega amatwi mu mashengero, amashengero yidegembya dans toutes les religions. mu madini yose, bose Leur oreille, batega amatwi yabo, ce qui y est enseigné bagatega amatwi ibyigishwa n'ibivugwayo. le Seigneur. Ariko umwami arishuza, arasaba abacunguwe Leur ordre. kandi abategeka. Et aujourd'hui, Uyu munsi à toi, kuri twebwe, jewe na wewe, ngo muntegere amatwi, ngo nshaka, et je vous parlerai ngo ndabavugisha nach den Verheißungen, die David gegeben j'accomplirai les promesses ngo nzosohoza amasezerano adahinduka y'ubuntu ayo nahaye Dawidi, ngo ariko muntegere amatwi. je veux Ngo nshaka kuba amasezerano kugira ngo ukwizera kwanyu soit ancré kube gushimitse mu masezerano y'Imana. O bene data na bashiki banje, il faut insister dessus birakwiye yuko ibyo bishimikwa ko promesse atasezerano la foi ukwizera du tout possible ntigushoboka. gemachter Glaube. c'est une foi fabriquée Kuba ari ukwizera k'ubukorano nyine wikoreye, ukwizera nyako n'existe que là kuba gusa aho nous avons tuba twateze amatwi yacu tukumviriza umwami, hanyuma tukumviriza ijambo ryiwe, Gegeben hat, afin kugira ngo recevoir dushobore kuronka kwakira mu kwizera amasezerano ayo aduha. Aburahamu niwe karorero kacu ka mbere. Imana yamuhaye isezerano, hanyuma araryizera, et l'a vue. hanyuma araribona risohoza. Nous sommes la semence Turi urubyaro mu buryo bw'imwemu rwa Aburahamu, twizera amasezerano et nous kandi tuzoyabona twese mu gusoza kwayo. Hahimbazwe kandi ishigwe hejuru umwami wacu. Ndabasaba ne l'oubliez pas. ntimubyibagire bene data na bashiki banje, Ainsi parle uku le Seigneur. niko umwami avuga ngo tegera amatwi, muntegere amatwi, ntimutegere uyundi, ariko muntegere amatwi. Je veux, Shaka kubavugisha. je t'en prie. aus Jesaja Nous lisons Turasoma d'Ésaïe muri Yesaya 55, 55 umurongo wa 11. 55. Yesaya 55 umurongo wa 11. mit meinem Il en est de même de ma parole. Uko ariko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera, nicht leer zu mir zu Elle ne revient pas à moi à vie. ntirizogaruka ubusa, Quand ariko ngo gusa ngo ni mu gihe rizoba rimaze gusohoza ibyo nashatse, ibyo ngomba, et quand elle a produit kandi igihe rizoba quoi je l'ai risozereye ico naritumiye. remercié. Soit le Imana nzima ishimwe pour la clarté. kubwo kubonesherezwa ko mu ijambo ryayo. Après tout, il a parlé. Inyuma ya byose yaravuze, kandi ijambo ryayo Pas revenir ntirishobora kuyigaruka ko rigaruka kubusabusa. à nous Yabwiye twebwe et accomplira kandi azosoza muri twebwe quoi
ico yarirungikiye. Et nous remercions Kandi le Seigneur turashimira umwami Imana yacu de ce que dans ce temps yuko muri kino gihe où tant de voix, aho tant de voix, amajwi menshi les voix religieuses, harimo n'amajwi tant de voix célèbres, y'amadini, amajwi menshi arahaguruka, ariko twebwe dutega amatwi yacu gusa twumviriza umwami, kandi tumenya yuko conclut une yagiranye isezerano natwe, qu'il nous a donné kandi yuko yaduhaye amasezerano, in dieser Zeit an uns et qu'il nous kandi akaba sa parole atuha ijambo ryayo muri kino gihe, bringen. et la parole kandi ijambo rizosohoza muri wewe no muri jewe ibyo Imana yashatse et ce qu'il s'est kandi prévu de faire. n'ibyo yigeneye gukora. Ainsi nous Uko l'avons lu, niko twabisomye kandi nuko bizomera. Hahimbazwe izina ry'umwami. nous lisons Turasoma de Romains mu Baroma igice cya 12 umurongo wa mbere. je vous avertis donc Abaroma 12 umurongo wa mbere, nuko bene data ndabahanura de Dieu, ku bw'imbabazi z'Imana offrez vos corps ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera agréables, bihimbara Imana, ce qui sera Auch das votre service. niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ceci aussi, N'ibi nabyo bien-aimés frères et bakundwa bene data na bashiki banje, fait partie nabyo de la chose. biri muri ibyo nabyo, De même que notre Seigneur, nk'uko umwami wacu entièrement livré mu buryo bwuzuye yitanze ku bwacu, son corps, agatanga umubiri wiwe n'amaraso we ku bwacu, bene data na bashiki banje, de la même manière, mu bwo buryo nyene être ibyo niko bitegereza kumera ko umwe wese kuri twebwe, que nous puissions mettre nos corps tugashobora gushira imibiri yacu tukayishira ku ruhande rw'Imana, guhera ku mutwe gushika ku maguru, amaso yacu, amatwi yacu, umunwa wacu, ibiganza byacu, ibirenge, que nous nous mettions tugashobora mu entièrement buryo bwuzuye kwishira ku ruhande rw'Imana. ce qui sera Ibyo ngo nibyo bizoba pour nous kuri twebwe un service ugukorera Imana by'ukuri bizima, kugira ngo umwami poursuit ashobore kubandanya igikorwa ciwe biciye kuri twebwe, son église et ishengero ryiwe, kandi asohoze biciye kuri twebwe ibyo yigeneye gukora hamwe n'ibyo yasezeranije. cela nous disons, Kuri ibyo turavuga haleluya, turavuga amen, disons kandi turavuga tuti mwami mukundwa, raba turi hano en esprit, âme, mu impemu, ubugingo n'umubiri, appartenons, turabawe, tu nous as rachetés waraducunguye par ton sang. biciye ku maraso yawe, Nous sommes ta propriété. turi ubutunzi bwawe mu bihe no mu bihe bidashira. Nous lisons de Turasoma mu Baroma 12 umurongo wa 2. nicht nach der Weise dieser Welt, ne conformez pas votre manière de Ntimushushanywe n'iby'iki gihe, siècle présent, eures Sinnes, mais soyez transformés par yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, un jugement sur kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba, la volonté de Dieu, à savoir la bonne, ngo nibyo byiza agréable bishimwa et parfaite. kandi ngo bitunganye rwose. Remercier soit le Seigneur Hashimigwe umwami pour une parole si simple kubwo ijambo nk'iri rikomeye uko, qui nous va vraiment, rituja by'ukuri ku mutima, qui nous interpelle. riradukora ko,
unser ganzes Leben pour que nous puissions ordonner divinement kugira ngo dushobore gutegeka mu buryo Imana ishaka ibyumviro byacu, nos sentiments, ibyiyumvo byacu, ubuzima bwacu, kugira ngo ukugomba gutunganye, ukugomba kuzuye kw'Imana gushobore gusonza mu buzima bwacu, nk'uko twabisomye que la bonne, ngo agréable, ibyiza bihimbara ariko kugomba kw'Imana kwiza bisohoze mu buzima bwawe, mu bwanje, dushobore by'ukuri kuvuga bivuye mu mutima pas la mienne, ati atari ukwanje ariko ukugomba kwawe aba ariko gusohoza, atari nk'uko ndabishaka ariko nk'uko ubishaka. que nous ne vivions Ntitube pas à la manière tukibaho mu buryo ubwo isi ibayeho, dans le monde, turi mu isi ariko ntituri ab'isi. que Dieu Imana accorde la grâce itange ubuntu d'associer bwo gufatanya de ses mu paroles gutangaza ijambo ryayo ry'ubwiza, dushobore kubifatanya ukwizera hamwe no kumvira, tugashobora kuvuga bien-aimé, tuti mwami mukundwa uramvugisha, je l'accepte ndabyemera, et je te prie kandi mwami que ta ndagusaba ukugomba kwawe gutunganye kandi kwemegwa gushimwa gusohoze mu buzima bwanje. je suis à ta disposition. Ndi hano imbere yawe, Nous remercions Dieu, turashimira Imana cher kubwo ijambo ryayo ry'igiciro kandi ryera ryayo. nous lisons Turasoma mu Banyefeso igice cya 5 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Folgt also dem Vorbild Gottes nach. suivez donc l'exemple Nuko mwigane Imana nk'abana ikunda, enfant obéissant nk'abana ikunda, nk'abana bakundwa ikunda, et marchez dans l'amour kandi mugendere mu rukundo qui vous a nk'uko Kristo nawe yabakunze offert lui-même akatwigura comme offrande akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana umubabwe umuta neza. Paul aussi N'aya majambo nayo atuja neza ku mutima, un dévouement total, ukwishikana byuzuye mu mwemu, mu bugingo, mu mubiri, amour pour Dieu, kubwo urukundo ukunda Imana, ukunda ijambo ryayo, kubwo urukundo dukundana hagati yacu. Nimba turi hamwe n'Imana mu rukundo, aho rero tuba turi hamwe aux autres. kuri bamwe ku bandi mu rukundo, L'amour de kandi urukundo rw'Imana doit être répandu. rutegerezwa gusukwa mu mitima yacu Saint-Esprit. biciye kuri mpwemu yera. Einbildung, es ist ein Ce n'est pas une illusion, Si ibyiyumviro, Machen c'est une expérience ni que umwimenyerezo umuntu abamo w'agakiza, nous pouvons niwo dushobora gukora, pour de Dieu aho urukundo rw'Imana soit véritablement by'ukuri répandu dans nos rugasukwa mu mitima yacu biciye kuri mpwemu yera, en sorte que nous ku buryo bw'uko dushobora mbere no gukunda abansi bacu, mais ariko des membres du corps de Jésus. nk'ingingo z'umubiri wa Yesu Kristo Nous sommes liés les uns les autres. tuba turi mu bumwe bamwe ku bandi mu rukundo, kuko nk'uko mu Bikorino ba mbere 12 umurongo wa 12 na 13 Nous avons été baptisés dans l'amour ngo de Dieu. twabatirijwe mu rukundo rw'Imana biciye kuri mwe yera umwe kugira ngo tugire umubiri umwe, kandi Membres turi ingingo z'uwo mubiri, kandi umwami wirksam sein
veut être efficace ashaka kuba uriko arakora son corps mu mubiri wiwe uwo tugize et achever avec nous hanyuma aherahezanye natwe ku buryo bw'uko puissions dushobora kuva mu kwizera tugashika mu kubona igihe umwami azogaruka kugira ngo afate abiwe abatware mu rugo. Turasoma muri Filipi 2 umurongo w'indwi n'umunani. Abi Filipi 2 umurongo w'indwi n'umunani. Il est sorti de lui-même en prenant une forme de serviteur. Ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acika usa n'abantu kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicishije bugufi yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu yego kandi urupfu rwo ku musaraba. Hashimigwe umwami wacu. Bene data na bashiki banje bakundwa, umwami w'abami, umwami uwa mbere kandi uwa nyuma, wa wundi nyene yaricishije bugufi nk'umugurano mu ishusho nk'iy'umuntu kugira ngo asohoze ukugomba kw'Imana bihuje no gucungurwa kwabaye, kuko byari bijanye n'ivyo umugambi wose w'Imana yacu wagakiza, yuko abantu bose baguye bashobora gucungurwa muko kugwa, hanyuma abana b'abantu bagashobora gucika abana b'Imana. Kandi biciye mu kuvuka bwa kabiri twacitse abana b'Imana. Ni iby'ubushobozi gusa yuko uyo umwami wacu n'umucunguzi wacu yafashe ishusho yo gucika umuntu kugira ngo dushobore gufata ishusho y'Imana, hanyuma kamere k'Imana ka Yesu Kristo gashobore kugaragara muri twebwe. Umwami Imana yacu ashimwe kubwo ugucungurwa kwarangiye, uko dufise umugabane byuzuye. Turasoma muri Petero wa mbere 1:14. Petero wa mbere 1:14. Mumere nk'abana bagamburuka, ntimwishushanye ngo ubuzima bwanyu ntimubusanishe n'ukwipfuza kwanyu kwa kera mwari mufise mu gihe cyo kutamenya kwanyu. Hashimwe umwami. Aha abwira twebwe twese, abakiri bato n'abashaje, bato n'abakuru, ngo nk'abana bagamburuka ndabasaba bakundwa bene data n'abashiki banje, mwiyumvire kuri rya jambo ryatanguje ngo muntegere amatwi, kuko shaka kubavugisha ubu. Umwami abwira abana b'Imana bagamburuka, abizera ibyo yasezeranije kino gihe, abo biteguriye gukora ukugomba kwiwe. Ibyo bishobore gusohoza muri twebwe twese, ntitube tukibaho mu byipfuzo by'inosi, ariko uburyo bwuzuye kandi bukwiye dushikarire ubuzima bwacu umwami
et que l'obéissance hanyuma ukumvira ushobore guseruka mu buzima bwacu bwo kwizera. le Seigneur Dieu Umwami Imana abiduhe twebwe twese, à vous tous namwe mwese na jewe au nom saint. mu izina ryera rya Yesu. Nous lisons Turasoma mu Banyefeso igice kane ces 22 umurongo wa 22 na 24, 22 gushika ku 24. selon votre ancienne manière de vivre. Vous devez vous dépouiller du Kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza ku ruhendo ngo aja mu rupfu, vous soyez ngo renouvelés mugahinduka basha mu mwemu y'ubwenge bwanyu, afin de revêtir l'homme nouveau mukambara wa muntu musha qui a été créé à l'image de Dieu. yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka nyakuri no mu kwera kukuri. Hashimigwe Imana nzima De ce que yuko nous pouvons dushobora vivre tout ceci, kuba muri ibyo byose umuntu wese ku giti ciwe, qu'un plein renouvellement hakaba uguhindurwa véritablement by'ukuri hano ku isi, hakaba uguhinduka tukaba tumatanye cyane n'umwami, véritablement kandi mu by'ukuri nature akamere k'Imana et la vie divine n'ubuzima bw'Imana soit manifesté bushobore kugaragara biciye kuri twebwe par grâce. kubw'ubuntu, sondern Plus les convoitises de ce monde, ata byifuzo bikirimwo by'iyi si, ata ibi n'ibindi, ariko dushikaniwe umwami mu mwemu, mu bugingo no mu mubiri. à lui soit le Uwo ahabwe amashimwe ku bw'ibyo possible. birashoboka, kandi azobikora mu bugingo bwacu, mu byizere, hanyuma ibyo bizosoza. Nous lisons d'Hébreux Turasoma mu Baheburayo 2:10 na 11. dessen Willen alles ist. car il convenait à celui pour qui sont toutes choses, Kuko iyo umurongo wa 10 Abarewe 2, kuko iyo niyo yaremye byose kandi niyo ibibeshejeho byose, puis plusieurs fils à la gloire. imaze kurongora abana benshi kwibazane mu byiza, byari bikwiye gutunganisha rwose indongozi y'agakiza kabo kubabazwa. Umurongo wa 11, Tous ceux, kuko uko ari babiri uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe. c'est pourquoi Nico gituma atagira isoni zo kubita bene se. à cela nous No kuri ibyo turavuga amen. bien-aimés frères et sœurs, Bene data n'abashiki banje, avez-vous écouté ce qui a été lu mbega mwumvirije ibisomwe mu byanditswe byera? en résumé? Mu ncamake, Que nous avons le même Père, ko dufise se data umwe, écrit du Rédempteur, haranditswe ku mucunguzi wird dich überschatten. l'Esprit Saint ngo couvrira de son sein. kujanye n'umucunguzi ngo mwemu yera azomutera igitutu. Iryo ni ijambo ryabwiwe Mariya, hanyuma ngo uzovuka muri wewe azokwitwa umwana w'Imana. De la même manière, Mu bwo buryo nyene l'Esprit Saint mwemu yera araza kuri twebwe, et la nouvelle vie divine kandi ubuzima bushasha bw'Imana est créée en nous buraremwa muri twebwe, et nous naissons de nouveau. hanyuma tuvuka bwa kabiri kubwo ibyizigiro bizima. Turashimira Imana, umwami Imana, Ce que yuko cela soit ibyo véritablement le cas. ariko by'ukuri bimeze. Umucunguzi n'abacunguwe bafise data umwe. Nico gituma
la résurrection, inyuma yo kuzuka umucunguzi yashobora kuvuga muri Yohana 20 akavuga ngo ndaduze ngiye kwa data ari we data wanyu ku mana yanje ariyo mana yanyu. le premier-né ni imfura muri bene se benshi. Nous avons été placés twashizwe condition divine mu mero y'Imana ku bijanye no gucongorwa kwabaye, kandi dushimira umwami wacu yuko vuba vivre la transformation tuzoba mu guhindurwa kw'imibiri yacu, hanyuma tuzamugwe igihe Kristo azogaruka kugira ngo tubane n'umukiza wacu. Imana ibahezagire mwese, iduhezagire twese mu butonzi bw'ubuntu bwiwe. Turasoma mu Bigalatiya 4:5, Abigalatiya 4:5. Il devait racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous soyons établis dans la wacungure abaganzwe n'ibyagezwe biduheshe gucika abana bayo. Remercié soit le Seigneur. Hashimigwe umwami. Nous avons reçu twaronse ugusubizwa dans la position mu gihagararo c'abana. Umucunguzi wacu yacunguye le peuple de son alliance, Isirayeli ubwoko bw'isezerano, anacungura abo bose mu isi yose bategerezwa gucika ubutunzi bwayo bwiwe. Yaduhaye igihagararo c'abahungu abana kugira ngo dushobore kuba abahungu n'abakobwa b'Imana, hanyuma dushobore gusenga ngo data wacu uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ibyo ni ibintu by'ukuri by'Imana kandi tuzobibamwo mu nyuma mu kuzamurwa, ariko n'ubu naho kugera ubu turabyizera. Turizera ibiro byose umwami yadusezeranije kandi yaduhaye bizoceka ibintu by'ukuri by'Imana kuri twebwe, muri twebwe, kandi biciye kuri twebwe gushitsa kuguhindurwa kw'imibiri yacu igihe umwami Yesu Kristo azogaruka. Turasoma mu Baroma 8:14, Abaroma 8:14. Abarongorwa na mwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Naho tuvuga gusa tuti amen. Bene data n'abashiki banje, ubu rero ikibazo, ninde muri kino gihe arongowe na mwemu w'Imana? Twese turabizi yuko ijambo ry'Imana ryera ryahumetswe na mwemu, ryahawe intumwa abahanuzi, hanyuma intumwa. Twe turabizi yuko ishengero ry'isezerano rishasha ryagize intango ryayo biciye ku gusukwa kwa mwemu yera ku munsi wa Pentekote. Hanyuma guhera ico gihe mwemu w'Imana arakora mu ishengero rya Yesu Kristo. Impano za mwemu, ivyamwa vya mwemu
uburongozi bwa mwemu yera se manifeste bigaragare les vrais croyants mu bizera by'ukuri. de Dieu. mwemu w'Imana aturongorera mu kuri kose kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. Et c'est pourquoi Nicyo gituma nous voulons retourner turashaka kugaruka ku ijambo ryatanguje ngo uku niko umwami avuga, uhoraho avuga ngo muntegere ugutwi nanje ndabavugisha, nzogirana isezerano namwe. la parole qui est sortie Ijambo ngo ryasohotse mu kanwa kanje ne retourne pas ntirisubira inyuma rigaragara ngo ringaruke ko, à moins qu'elle n'ait kiretse manifesté. ribanje kugaragaza. C'est le mot-clé. Ubure haje ijambo ry'inkoramutima Accompli. rigasohoza bigasohoza Ce que j'ai dit. ivyo mvuga. Haleluya. Je vous demande, Ndabasaba, in der Schöpfung lehrt, so est-ce qu'une parole, mbega ijambo création, mu kurema est retournée à vie? ryasubiye inyuma rigaragara, ryasubiye ku Mana rigaragara, C'est accompli. canke byose byarasohoje nk'uko umwami Imana yabivuga. Il a dit, Igihe yavuga ngo umuco nubeho, bien fut. umuco warabayeho. Parcourez donc Rero nimugendagende murabe igisoma kijanye no kurema, ivyo yavuga byarashika, c'était là. byaba biri aho, C'était une réalité. byaba ari ibintu by'ukuri. Ainsi Kandi uko niko que Dieu nous a promis. ibyo Imana yadusezeranyije byose bicika iby'ukuri by'Imana. Mubyizere Imana ubwayo Et la responsabilité yafashe, yarabyifatiye kandi yarirahiye ubwayo yuko amasezerano yose ari ego kandi ari amen. Mbere n'isezerano nko kuba Imana izorungika umuhanuzi avant imbere yuko umunsi wambaye kandi uteye ubwoba de l'éternel. woraho ushika, imbere yuko Son éclat, izuba ritakaza ukwaka kwaryo, ukwezi guhinduka amaraso, salut, imbere yuko umunsi w'agakiza ushika ku iherezo ryawo, Imana yasezeranije kurungika umuhanuzi nka Eliya. tous les passages, Kandi murazi imirongo yose ya Bibiliya mu isezerano rya kera na rishasha, que ce soit dans Malachie haba muri Maraki, ou dans Matthieu, haba muri Matayo 17, dans les différents passages, mu mirongo itandukanye ya Bibiliya nous avons pourtant la promesse. dufisemwo isezerano. in den Ursprung Et que devait-il se passer? Rero ni iki coba? Devait être ramené Byose byategerezwa kugarukanwa ku miro yabyo y'inkomoko, bikagarukwa mu ishengero ry'Imana nzima. et tous Kandi qui prêtent maintenant ubu rero auraient abatega amatwi yabo ubu bakayategera Imana la promesse. bizera isezerano. Et celui qui ne croit pas la promesse Utizera isezerano rya kino gihe zur Verfügung n'a pas encore mis son oreille à ntarategera ugutwi Imana. il agira Azokora conscience nk'uko nyine yibwiye, comme il l'a fait jusqu'à présent. nk'uko abikora gushika ubu. Ariko umwami Parle à toi et abwira wewe kandi abwira jewe ngo nimuntege amatwi. il en va de même. Nako bimeze ku isezerano ryatanzwe ryo mu gihe cyacu, ni kuvuga imbere y'uko ukugaruka kwa Yesu Kristo kuba, Restauré byose bizogarukanwa, sera remis byose bizoshirwa mu kibanza cyabyo. Buri nyigisho yose, buri mikorere yose, ibintu byose byari bihari ku ntango doit être bitegerezwa kumera nk'uko ku iherezo. la doctrine Inyigisho, pratique ibikorwa la divinité ku bijyanye n'ubumana, ku mubatizo, ku ngaburo yera, ku gutoranywa, ku gutoranywa, sur la chute, ukugwa, rédemption. ugucungurwa, byose Tout kandi byose nous a été proclamé. twarabitangarijwe. Abschnitt gegeben, in den Il n'y a jamais eu une période Ntihigeze habaho igihe des 2000
2000 ans mu y'imyaka 2000 y'isezerano rishasha, dans lequel muri iyo absolument tout byose mu buryo bwuzuye byose byoba byarahishuwe avec une si grande profondeur. mu bwina nk'uburaho. Entrer dans le sein des saints, Twinjiye ahera cyane, isanzwe y'isezerano yaruguruwe, ijambo ryarahishuwe kandi et ramener byose bigarukanwa mu kibanza cyabyo. Kandi nkuko hatagukekeranya yuko twasomye muri Yesaya 55:11 la parole yuko ijambo ngo rirasohoza ibyo nashatse. Haleluya, icubahiro kibica Imana yacu. semble impossible. Ibisa n'ibidashoboka kuri twebwe bishobokera Imana, ariko Et maintenant, ubu le point important, haza agace nyamukuru cyane. seulement si toi et moi Ni gusa nimba jewe nawe dushobora kwizera n'imitima yacu yose tukizera ibyo Imana yasezeranije muri kino gihe, aho rero Imana irashobora muri wewe no muri jewe accomplir gusohoza. Amen. Irashobora kubikora kandi izobikora. Hahimbazwe son main, izina ry'iwe ry'igitangaza. seulement un message Ntidufise ubutumwa gusa qui précède seconde butangurira ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ariko dufise byose ibishika imbere byaratangajwe, tout ce qui kandi abafise ugutwi kugira ngo bumve. ainsi est écrit dans Apocalypse. Uko ariko byanditswe mu byeshi Yohana 2:3 kuri buri herezo ryose ry'ugwete ngo ufise ugutwi kugira ngo yumve niyumve ico mwemu ashaka kubwira ishengero. Parole du Nouveau Testament. Iryo ni ijambo ry'isezerano rishasha, niryo tubwirwa nk'ishengero ry'umwami, Qui a déjà été, kandi byaratangajwe no mu isezerano rya kera. qui a une oreille, Ufise ugutwi votre oreille, ngo nimuntegere amatwi. accorde Imana itange ubuntu bwayo, cela kandi hamwe n'ibyo tuyu munsi tugeze ku iherezo, turaheraheje, saluons encore une turaramutsa kandi de Zurich kuva i Zurich dans le monde bose mu isi yose, et nous remercions kandi turashimira umwami Imana envoyé warungitse ubutumwa bwayo frère Branham kandi igahezagira muri Data Branham mu buryo budasanzwe, et a confirmé kandi ikemeza ijambo, et ce qui est destiné kandi abagenewe abatorewe kino gihe été placé sur le champ ibyagenewe kino gihe byashyizwe ku gitereko amatara kandi byatangajwe mu isi yose. Bene data n'abashiki banje, ndaraba à toutes les années passées. nkaraba iyi myaka yose irenganye Le début guhera ku gutaha mu rugo kwa mwene Data Branham. et ce sont, je pense maintenant, Ure ndiyumvira 160 neza mu bihugu 170 ibyo navuzemwo ubutumwa toutes ces années. mw'iyo myaka yose. Dans 55 Mu myaka 55 je l'ai fait aller et venir naragenda gusa nkagaruka à l'aéroport ku kibuga c'indege, nkagenda nkagaruka chaque mois buri kwezi, n'abandi mu rugendo mu isi yose pour annoncer kugira ngo Dieu. ntangaze ibyo Imana yadusezeranije. Et ainsi moi aussi, Uko rero nanje frère Branham, nkuko na mwene Data Branham sa mission yakoze igikorwa ciwe, nanje nasohoje ibyo umwami yantegetse. et permettez-moi encore une fois, Munyemerere kandi mvuge iki naco, chaque fois que je lis ce que le Seigneur imisi yose iyo nsomye ibyo umwami yabwiye mwene Data Branham itariki 11 z'ukwa gatandatu mu 1963 cela me ku ruzi Ohio, ibyo binkora ko bikomeye, a eu besoin kandi mbega Imana yari ikeneye iyi myaka yose kugira ngo ubutumwa bwa nyuma bushobore gushikira et je me réjouis impera z'isi, kandi ndanezerwa
Parce que le frère Branham, kuko mwene data Branham yarashobora gushimika akavuga ku bijyanye n'uwo muhamagaro, akavuga ngo si uko ari jewe ariko ubutumwa buzobanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ubu rero bose bari ku murongo mu bihugu byose, mu ndimi zose, bose barumviriza ubutumwa bwa nyuma imbere y'uko Yesu Kristo agaruka. Kandi ndabasaba bene data bakundwa na bashiki banje, mufate ijambo ryatanguje, murisome, murisubiremwo, musome kandi n'ayandi majambo, kandi ko buri jambo ryose risohoze muri buri umwe wese ico ryarungikiwe, ntihagire n'umwe muri twebwe risubira inyuma ridakoze, ariko risohoze ibyo umwami yasezeranije. Ni kuvuga yuko ukugomba kuba kwiza, gutunganye, gushimwa mu Mana kugaragara mu buzima bwacu, tube mu kwitegura kwacu kubwo umunsi w'ubwiza nk'abana b'Imana bagamburuka. Bene data bose b'abakozi mu ndimi zose no mu bwoko yose bahezagirwe kandi babandanye kugabura ibifungurwa byo mu buryo bw'imwemo, kuko umuntu natwe ntitubeshwaho n'umukate gusa, ariko tubeshwaho na buri jambo ryose riva mu kanwa k'Imana. No muri buri jambo ryose iryo twumvise uyu munsi, hashimirwe Imana kubwo ijambo ryiwe ryera kandi ry'igiciro, kandi yuko yatuvugishije uyu munsi, kandi kugomba kwayo uyu munsi ni gushasha, ni kuzima, kandi ni by'ukuri ijambo ryiwe nk'igihe yarivuga, kandi araraba ingene ibyo wasezeranye byose birasohoza muri twebwe. Haninahazwe umwami Imana yacu mu izina ryera rya Yesu. Haleluya, amen kandi amen. Amen et encore amen. Remerciez le Seigneur. Oui, remerciez le Seigneur, car il est aimable et sa bonté dure à toujours. Oui, sa bonté dure à toujours. Sa bonté. Duhimbaze umwami, ego duhimbaze umwami. Nawe bugingo bwanje ntiwibagire ibyo yagukoreye, ntiwibagire ibyo yagukoreye, ntiwibagire ibyo yagukoreye. Ubushobozi ni ubwiwe, Imana ishobora byose, ibikorwa byiwe ni iby'ubwenge, kandi imbabazi ziwe biba bishasha buri gitondo, biba bishasha buri gitondo, bigirwa bisha buri gitondo. Umwami arahambaye, ego umwami ni mukuru, izina ryiwe ni uwera, kandi isi yose yuzuye icubahiro ciwe, yuzuye icubahiro ciwe.
nimusenge L'adoration soit rendue au Seigneur ugusengwa kubuka umwami avec grande crainte. mu kubaha cyangwa mu gutinya gukomeye kuko Son nom sera toujours proclamé. izina ryiwe rizobandanya kuvugwa natwe, izina ryiwe rizobandanya kuvugwa natwe, izina ryiwe rizoguma ritangazwa natwe. Chantez le Seigneur. Turirimbire umwami, Louez avec des cantiques le Seigneur. tuhimbarishe indirimbo umwami Avec des cœurs de joie. hamwe n'imitima inezerewe n'indirimbo z'ishimwe, Car il agrée nos cantiques. kuko yemera indirimbo zacu zo guhimbaza, yemera indirimbo zacu zo guhimbaza. Amen. Amen.